ko numviye ko tuzotaba ikibanza caho bazoshira ihangare nini, novuga nimba noyita gutyo, ariko inzu abazoba bashoye inka ngaha muri iri soko ry'inka nk'uko mwabivuze bazokugamamwo. Naciye nibwira nti ko Imwaro nk'uko nyakubahwa buramatari mwabivuze tuzi ko basanzwe ari aborozi b'inka kuva kera, nta soko y'inka bari bafise. Nimba rero vy'ukuri inka z'Imwaro mwahora muzijana mu zindi ntara, no kuvuga ko kari karabaciyemo. Ariko nk'uko bakunda kubivuga, iciza nuko mwicaye hamwe nk'uko mwabivuze, banyakubahwa bastanteri, banyakubahwa barongoye inama z'amakomine n'abari mu nama z'amakomine, murabona ko uwo mugambi mwawushira imbere. N'umugambi mwiza kuko bizotuma za nka zahora zica mu kinwabi ziba aho mushobora kuzibona. Ahari isoko murazi ko amatagisi baheza bakayegeranya neza, murazi ko ayo matagisi ariyo agaruka agatuma amakomine ashobora gukora ibikorwa vyo kwiteza imbere. Kandi iryo terambere ry'amakomine niryo terambere ryanyu. Iki gikorwa rero cuno munsi turagishimye cyane. Turashima ko ino soko niyamara vy'ukuri gukora, atanka izosubira tuvuge hari inka yanduye ingwara nk'uko vyahora izosubira kwanduza izindi. Muzoheza mumenye aho muzegeraniriza. Ico ni igikorwa ciza cane cane ko tuzi ko leta mvyeyi, leta nkozi yashize imbere uburimyi n'ubworozi nk'umugambi w'iterambere. Ko uburimyi n'ubworozi tubusize imbere, nta kibuza ko igihugu cacu kizoshika kuri ya ntumbero ya nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu, aho avuga ati umunwa wose uronke ico ufungura, umufuko nawe uronke ifaranga. Umufuko kugira uronke ifaranga nuko muzoba mworoye hanyuma mukaronka ibitungwa muzana ngaha. Umunwa wose kugira uronke ivyo ufungura nuko mukomeza gukora ibikorwa vyo kwiteza imbere. Kuko iterambere rihera mu muryango, rikaduga ku mutumba, rikaduga muri zone, rikaduga muri komine, rikaduga ku ntara, ndetse rikaduga mu gihugu. Igihugu naco kigaca gisagurira ibindi bihugu. Abanyamwaro rero ndumva ko iyo migambi mwayifashe nkama. Ariko ko turi ngaha tukagira Imana tukaba turi kumwe n'aba bamenyesha makuru bashikana amajwi kure, twagira dusubire dutera kamo abo bose bagikora urudandazwa rudakurikije amategeko, abo bakigira za fraude ngaha Imwaro ko muri hagati. Ngira kugira fraude vyogorana, ariko hariho abashobora kuja kuyikorera mu ntara zihana imbibe n'ibindi bihugu. Tubatera kamo rero abagifise iyo ngendo ko boyihindura, kuko aya matagisi mutanga, amakora atangwa niyaheza akagaruka akarangura imigambi y'igihugu. Iyo migambi nayo ikagaruka kuri mwebwe abene gihugu. Kumwe tuvuga ko iterambere riva ku mwene gihugu rikongera rikamusubirako. Twumve rero tugwanije twese urudandazwa rudakurikije amategeko, urudandazwa rwo mu kinywabi, bizokunda ko cacivugo cuko dukeneye igihugu giteye imbere tuzogishikako. Banyakubahwa muri ngaha bene gihugu mwese, iyo tubonye akanya nkaka kabara kanya ko gusubira kubahimiriza nk'uko twari tubivuze, mwebwe muri ngaha n'abatashoboye gushika ngaha, kugira ngo twese dukura amaboko mu mpuzu. Umwe wese categereza gukora gikore ashize kumwete, umurimyi ari mashize kumwete, umwigisha yigisha asize kumwete, uwuvura avura yashize kumwete. Tugira Imana ko indongozi z'ivyo bisata bitandukanye ngaha turi kumwe
ariko ubu twibuke ko igisata c'uburimyi n'ubworozi intumbero ari uko kitoguma ari ic'abenegihugu gusa, ahubwo ko coba ica twese na bamwe nariko ndavuga bakora iyindi mirimo ya leta. Gutyo bizotuma ya myidogo imaze iminsi muri bamwe bamwe ihava, kuko twariko turabiyagana nyakubahwa buramatari. Murabona ngaha turi kumwe n'ugwaruka, turi kumwe n'abana bakiri bato, bavuze bati reka natwe tuje kwifadikanya nabo gukora. Mu gihe rero abakozi boba benshi tukagwiza umwimbu, ya myidogo yohava. Nta wosubira kuvuga ati ibiciro vy'indya byaraduze ku isoko. Nta wovuga ati hariya abana barabura utwo bafungura, abavyeyi barabura utwo bafungura. Twumve rero umwe wese ahari ko twokora dushize kumwete, sivyo ga yemwe? Dukoze dushize kumwete nta kibuza ko igihugu cacu kizotera imbere. Akaryo nkaka nakaryo ko kwibutsa abavyeyi ko bokwibaruka abana bashobora gufasha, n'igihugu gishobora gufasha. Abatanzi sanzwe ndumuganga, narabaye umushikiranganje w'amagara y'abantu. Hariho benshi bavuga bati leta yazanye uwo mugambi wo kuvuza abana ku buntu no kufasha abavyeyi bibungenze nabo ngo bibaruke ku buntu, ati kugira abana babe benshi. Sivyo namba. Umugambi wo kuvuza abana ku buntu kwari ukugira bafashe ntihagire umwana asubira gupfira muhira kubera umuvyeyi yatinye ko adafise amahera yo kuriha kwa muganga. Kwari ukugira bafashe ntihagire umuvyeyi asubira kwibarukira muhira, kuko imbanyi hari igihe zihitana abavyeyi kandi birababaje. Umuvyeyi ariko aratanga ubuzima ariko agaca hagwa. Nimba abana biga ku buntu nukugira ntihagire umwana w'u Burundi asigara atazi gusoma no kwandika. Arico gituma ngira nce ndabahimiriza abavyeyi muri ngaha n'abariko baratwumva ko atamwana ageze kuja mu ishuri numwe yoba muhira, ko atamunyeshuri yosubira guta ishuri. Hariho abavuga hariya bashaka kubayovya bati nta mashuri y'ubu kuko nta kazi kahari. Akazi nakanyene twebwe twironderera. Kandi tugiye kuraba mu kibano umuntu yaciye mu ishuri adafashwe n'ubugaba arafise kwiyumvira kurusha, arafise no kujabuka akaja kurondera akazi ahandi. Twumve rero ko ishuri ari ukugira ngo kumwe twabivuga igihugu cacu gitera iyindi ntambwe. Numvise ngaha hariho abatavyemera, sivyo? Aha hariho abaciye bavuga ko batavyemeye, ariko kugira ngo igihugu cacu gitera imbere nuko haba impinduka. Impinduka rero niyo gukurikira imigambi myiza indongozi zacu ku rwego rw'igihugu zishira imbere, indongozi zacu ku rwego rw'intara zishira imbere, indongozi zacu ku rwego rwa komine zishira imbere. Tuvyumve, tubandanye tumanuke, twumve ko no mu miryango ba serugo n'indongozi, mu miryango ba inarugo n'indongozi, mu miryango umwana mukuru arafasha abandi bakiri inyuma akabereka inzira bajamwo. Tuvyumve rero mu gihe twokurikiza intumbero indongozi z'igihugu ziduha, ntaco tuma tutazana impinduka muri kino gihugu cacu. Sivyo ga yemwe? Simpagararaho gusa. Nashimye cyane nyakubahwa buramatari aho muvugiye muti ngaha turi imigambwe itandukanye. Nabishimye kuko abakuze bazi kahise. Iyo umutekano uhungabanye nta bantu bashobora kuja hamwe gutya kugira ngo bikorere ibikorwa vy'iterambere nk'uko. Imigambwe rero nayo tubahimirize ko boshira imbere ivyo vyiyumviro vyabo, mugabo hageze ibikorwa rusangi bahure mu butandukane bwabo. Gutyo dukomeze amahoro n'umutekano.
atawe tunigiye iciyumviro ciwe, ariko dukomeza amahoro n'umutekano kuko niryo soko giterambere. Ahatagira umutekano nta terambere rihaba. Ndabasabe rero gukomeza na ya Nyabune, ino komine turimo ni naba ntihenze, hariho igihe umutekano wigera guhungabana. Kandi narumvise nyakubahwa Buramatari aheruka kugendera izone sinibuki yariyo, yarasubiriye arakigarukako. Banyarusaka mugume mufatanye munda, ntihagira babahenda, kuko ibi bibondo navuze birakeneye aho bizokurira heza hatekanye. Abavyeyi namye mvuga barakeneye aho bibarukira heza hatekanye. Abagabo canke abashinga ntahe bari ngaha barakeneye aho bakorera batekanye. Twumve rero ko amahoro n'umutekano dutegerezwa kubibumbatira mu butandukane bwacu. Umwanya nk'uyu ntuba ari uwo kuvuga amajambo menshi, kuko bari umwanya w'ibikorwa. Mpeze ndabararikira kuguma mushigikiranye, uko muri mugume mushigikiranye, mu kibano mushigikirane, mu butandukane bwanyu mushigikirane, kuko niryo ragi ryiza ba sogokuru badusigiye.